umuco w'itoroshi uzura ingene umera. Umuco w'itoroshi n'umuntu aguma atunze urutoka abandi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega wewe ucira urubanza abandi, wewe ukora ibimeze gute? Mbega ntukora ibisana n'ivyo ariko arakora? Uyo uriko uratuma urutoki, urumva uriko urarumutuma, ariko nawe hari iyindi ngeso yakunaniye. Haleluya. Hari ikindi kintu nawe kikugoye, iciwe cyabonetse, mugamenya ko ariho nawe ikindi ufise kitagaragaye, ariko umwami Imana kuraba akakugaya. Haleluya. Rero bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana, mu izina rya Kristo Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ndi muri mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe. Nje ninahaza izina ryawe, nje ngushimira urukundo rutangaje wadukunze Mana yanje, ukatugira umuco umurikire abari mu mwiza. Rero ndasenze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, ngo uyu muco ukomeze kumurika cyane, umurikire abari mu mwiza, kugira ngo babone urukundo rwawe, babone imbabazi wabagiriye, babone ubwitange wakoze Kristo mu kuva mu ijuru ugasiga icubahiro cyawe atakindi kikuzanye, ari kuje kurokora ubugingo bw'abari mu isi. Rero ndakwingize inshuti yo kwizegwa, ngo mpwemu yera umufasha mwiza twahawe akora ibikomeye uyu munsi muri iri jambo tugiye kuganira. Umwe wese yibone kandi yitahure, abona aho yazimiriye, ahindukirira Imana imugirire neza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wemeye kubidukorera, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo twagizwe umuco wo kumurikira abari mu mwiza. Haleluya. Abizeye Kristo twari dukwiye kumurika umuco umurikira abari mu mwiza, hanyuma bakifuza kumenya Imana twamenye. Haleluya, haleluya. Uyu munsi birababaje cyane gose kandi birateye n'isoni kubona abana b'Imana aribo bariko batuma abantu batinjira mu bwami bwa Kristo, aribo batuma umuco wabo bamurika ahubwo batamurika, ahubwo bahindutse umwiza. Haleluya. Kandi umwami Imana yatugize ngo tube umuco. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 5, turasoma kuva ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 16. Haravuga ngo muri umuco w'isi, igisagara cubatswe kwitaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntabodomeka itara ngo baryubike ko igisimbo, ariko barishira ku giterekwa ko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa byanyu byiza, bahimbaze so mu ijuru. Amen, amen. Iri jambo ni jambo Kristo yivugiye ubwiwe, aravuga yuko abana b'Imana, abakristo, abamwemitse mu bugingo bwiwe, ngo turi umuco. Haleluya. Turi umuco. Aranatanga akarorero ati umuco aho uri ntushobora kuwuhisha. Haleluya. Ahantu hari amatara yaka, n'ahandi hose amatara yoba yazimye, baravuga ati hari ahantu turabona hari amatara, hari umuco. Haleluya. Rero niko n'umukristo yizeye umwami Yesu akamwimika mu bugingo bwiwe, niko yarakwiye kumera. Haleluya. Mwibuke bafashe Yesu, Petero ngo barajanye, hanyuma ngo umukobwa ngo aramubarira ngo hewe, ngo we turabona by'ukuri ngo usa n'abigishwa biwe, ngo usanga ngo umwe muri bo. Ugira ngo Petero hari ikintu yari yakoze, uko yavuga, uko yataba, uko yarameze. Burya si tegeko ngo umuntu arinda kwivuga ngo jewe narakijijwe, jewe nagize ukuntu. Umva imvugo yawe, ingendo yawe, inyifato yawe, ibikorwa vyawe byari bikwiye kumurika. Haleluya. Byari bikwiye kumurika aho uri hose, bakavuga bati by'ukuri ujya muntu yarahindutse, ujya muntu hari ico yamenye, yarimitse umwami Yesu Kristo mu bugingo bwiwe. Haleluya, haleluya. Mukazi ukora ukamurika. Haleluya. Aho ubaye muhira ukamurika, mu bakozi ukoresha ukamurika, mu bana bawe ukamurika, ku mugabo wawe ukamurika, ku bantu bose bakubona. Haleluya, haleluya.
ukamurika. Rero uyu munsi nagomba ngo turabe ubwoko bw'abakristo, haleluya, bari mu ishengero ry'Imana. Hama nawe uraheza wishire ku munzani urabe by'ukuri umuco umuri kuwariwo, haleluya. Hari ubwoko bw'umuco bwinshi. Hariho umuco w'ikoroboyi. Ikoroboyi ngira muramaze kuyibona. Ikoroboyi ahantu bayiteretse usanga harirabuye, kandi uyo muco abantu baramurikirwa bakabona by'ukuri, bakabona bati aha hantu, ukabona aho uhonyora, ukabona icyo utora kuri uyo muco nyene w'ikoroboyi. Mugabo urumva aho uciye ugenda usivye, haleluya, ugenda usivye ugasanga uruhome rwarahindanye rwarirabuye. Hariho n'abakristo atakiri ikintu bakora, bagenda bahumanya abandi, haleluya. Ukicara atakindi wicaye kuri mwene so, ukaba wewe ahuri, ukabura umuntu by'ukuri nta jambo rizima, ukaba no mwishengero ugasanga aho kumviriza ijambo ry'Imana uri kurondera amakosa umukozi w'Imana avuze, kugira ngo ayo makosa ucugira ikucu yakuyaposta. Uri umuco w'ikoroboyi, haleluya. Uri kurasivya, uri kuronona, kuko ururimi rurashobora kunyerera, cyangwa umuntu arashaka kuvuga ikintu kitari ico. Ni ibintu bisanzwe gose. Mugabo gufata amajambo ijana yavuze ugaca ufata rimwe gusa ryatiriganye, ukaca ufata 99 ukayagira ubusa, ugafata rimwe akaba ari ryo agaciro, akaba ari ryo wamamaza. Menya ngo uri umukristo, umuco wawe ni nk'uwikoroboye, haleluya, haleluya. Kuko uri kuranduza abaza kumvira ijambo utanze. No mukozi w'Imana bamushira ahantu atarakwiye kuja, bamushira ahantu atarakwiye, mu kibanza atarakwiye kujamo, kubera akajambo kamwe gusa, kamwe ushoboye no kwinterpreta uko utariko. Ugasanga abantu bamufashe nabi, urumva uranduje abaza kubona uyo mukozi w'Imana, baramukritika nabo, baramubona nabi, kandi nawe umva uramwararaje. Urumva uri kutanga umuco Kristo atagutumye kutanga, haleluya, haleluya. Hakaba uwundi muco witoroshi. Umuco witoroshi uzura ingene umera. Umuco witoroshi n'umuntu aguma atunze urutoka abandi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega wewe ucira urubanza abandi, wewe ukora ibimeze gute? Mbega ntukora ibisana n'ivyo ariko arakora? Uyo uri kuratuma urutoki, urumva uri kurarumutuma, ariko nawe hari yindi ngeso yakunaniye, haleluya. Hari ikindi kintu nawe kikugoye, iciwe cyabonetse, mugamenya ko ariho nawe ikindi ufise kitagaragaye, ariko umwami Imana kuraba akakugaya, haleluya. Rero twirinde gutuma urutoki, kuko nawe hari abandi izisigaye zose utumye gutya, izisigaye zose zine zose zigaruka kuri wewe. Urabona, zigaruka kuri wewe, bisigura ngo nawe nturi mwiza, haleluya. Kandi na Kristo yaravuze ngo wewe ucira imanza abandi, mbega wewe urinde, haleluya. Yesu yavuze ngo sinaje gucira imanza bari mu isi, oya, ariko yaje kuduha ubugingo budashira. Rero natwe aho guca urubanza, egera umuntu umuhanurana ubugwaneza, umwereke urukundo, umwereke ko naho icyo cyamugoye, haleluya, yagize intege nke, ariko izo ntege nke ashobora kuzivamo, haleluya. Nguyo umuco Kristo agomba ko tudegaja. Arashaka ko tureka gutuma urutoka abandi, ariko aho kubatuma tumenye ngo natwe ntituri beza, ariko tugirire neza abandi, haleluya, haleluya. Hariho umuco wa lamp tempete. Uyu nawo usigura ko abantu warakiriye agakiza, urizera umwami Yesu, kandi Yesu yavuze ngo mwebwe ndabatumye, ariko waranyuzwe, uricaye, ntugomba gutanga umuco wawe, umuco Imana yaguhaye ngo ukwira ahandi hose, ijambo umwami Imana yaguhaye ngo rishore gukwira abandi. Rero biragusaba ngo nkuko Yesu yavuze ngo nimugende, ngo muhindure abantu bose kuba bigishwa abandi, haleluya. Ugende uvuga ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza si ukuvugira ijambo ry'Imana gusa, ibikorwa byawe byiza, haleluya, bivuga ubutumwa bwiza bushingira intaho umwami Yesu. Amen, haleluya. Ibikorwa byiza ukora bibi bikorwa bishingira intaho umwami, amen. Hariho abantu bumva ko nukuri badakwiye no kwifatanya n'abandi batarakiza, badakwiye kubegera, ariko umwami Yesu z'umurabe ahantu hose yaca, ahantu hose yarari, yaba ari kumwe n'abanyabyaha. Ababwira iki? Ababwira ubutumwa bwiza, abereka ko ibyo barimo bashobora kubivamwo, abatera intege, abakomeza, haleluya, haleluya. Mwibuka ari kumwe na wa mugore w'umusamariyakazi,
ntiyatinye kumwegera. Uyo mudamu kuba yicaranye na Yesu gusa, amen, kubona bicaranye na Yesu gusa yaratabawe agirirwa neza, kuko Yesu yamugize iki, yaramubohoye. Kumubohora ntiyanamusengeye, ariko amajambo yamuganiriza. Haleluya. Umugore yaribonye. Nawe uyu munsi wo kwegera abantu kubw'ibikorwa byawe byiza, kubw'ubugwaneza bwawe, bigakwegera abandi benshi mu bwami bw'Imana. Haleluya. Reka rero umuco wawe umurike, ureke kuba umuco umva wirabisha ko wenyene n'abagukikuje gusa, n'abari hirya yawe wumve kumenga nta kibanza bakwiye kugira mu buzima bwawe. Haleluya. Hariho rero wa muco Kristo atubwira ngo udashobora guhisha. Nababwiye ko ahantu hari amatara, ahantu hari amatara udashaka kuvuga ngo ijya nzungira ndayifuke nta muntu aza kuyabona, barayabona. Haleluya. Umukristo yamenye Imana by'ukuri, yimbitse Kristo mu bugingo bwiwe, akwiye kuba kumurika. Haleluya. Aramurika naho yo bagwayura, naho yo bashonje, naho yo bakenye, naho ko yo bameze kose, umuco uramurika. Aguma ashima Imana mu masituasiyo yose, avuga ati uko bimeze kose Imana ntiyanyibagiye, Imana ntiri kure yanjye, Imana iranyegereye, Imana ndabizi kugiye kumpindurira ibi. Haleluya. Aguma ariko araka, ntasa nuko ibihe bisa, ntasa nuko umva niyo bari mu ngorane, ntacyasa n'izo ngorane. Kubera iki? Kubera iyo bubatse ku rutare, umuco wiwe uramurika. Haleluya. Umuco wiwe uramurika mu gihe cyose. Amen. Haleluya. Umusoroma kw'ivyamwa mu gihe cyose, ahimbaza Imana mu gihe cyose, bikomera byoroha, aguma mu munezero wa Kristo. Kubera iki? Kubera umuco wiwe uramurika. Haleluya. Ngo ntabodomeka itara ngo baryubike ko igiseke, ngo ariko ngo barishira ku giterekwa ko cyayo, ngo riboneshereze bari mu nzu bose. Haleluya. Iyo umukristo by'ukuri yakiriye umuco wa Kristo, akaba yarakiriye kameremere ka Kristo, ahari hose aramurika. Haleluya. Ahari hose arakayangana, ahageze hose abera umugisha abandi ahageze. Haleluya. Si wawundi niyahuye n'umuntu ari mu ntege nke, aratahura akavuga ati uyu hari ugeze ataragerako. Amen. Uyu arakenewe gufashwa, arakeneye kwigishwa, arakeneye gutegwa intege. Haleluya. Akamufasha. Uyu munsi abana b'Imana nukuri hari ntayo wumva n'umutima wawe kumva urababaye, ukabona ibintu abantu bitwa ngo n'abantu bari imbere y'abandi bariko barakora, ukiyumvira uti iki bariko barakora ibi bintu. None iyumvire nk'umukozi w'Imana yakoreye Imana, agahezagira imitima y'abantu, wowe ugafata akantu gatoya utazi nuko ariko, ukicara ukamuvuga, mukamwamamaza, mukamamaza ico kintu kibi. None kiriko cungura iki mu bwami bw'Imana? Kiriko gifasha iki abariko baracumva? Haleluya. Kiriko kibafasha iki? Rero nk'abana b'Imana ivyo dukora byose tumurike. Haleluya. Ibitamurika tubireke. Haleluya. Ibitavuga ubukuru bw'Imana tubireke. Ibivuga inabi tuvyihoze, kuko bituma bizibira naboje bakareka kwinjira. Haleluya. Kubera bavuga bati none aba bantu baturushije iki? Imana idutabare. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana ngo umuco wawe umurike. Uraba uyu munsi ni waba ufise umuco wikoroboye, uri umuntu agenda aranduza gusa atakindi akora, ugenda uvuge ngo usabe imbabazi Imana, uyibwire ngo Mana mbabarira, hama umpe inkomezi. Haleluya. Ndabizi ko umunwa uragora, iyo amaze kwimika ingeso muri wewe iragoye gupfa, ariko na Kristo birashoboka. Ni wamara kuyigaya ukayigaya ukabona ko iyo ngeso atari nziza, Imana wamuyibutsa uko bukeye nuko bwije, utimfasha. Unavyutse ubwire ngo ndazi ko umunwa wanje uvuga nabi, ndazi ko atakindi kintu na kimwe cyiza kiba muri jewe, none ndakwingize umpe inkomezi zo kunesha ururimi rwanje, kugira ngo ibyo vuga byose bibi byubaka ntibiba ibisambura. Haleluya. Uri umuntu atuma intoka abandi, uje ku mavi usengera iyo ngeso. Haleluya. Uyu munsi byo kugora, ejo bikakugora, ariko hirya yejo ugatsinda iyo ngeso. Ariko biva kuki? Biva kumwitwararika ufise. Haleluya. Kumwitwararika ufise. Mbega iyo ngeso urayigaya cyangwa iraguhimbara? Igihe uguhimbara ntizokuvako, ariko igihe wamaze kuyisuzugura uzobisengera, kandi Imana izoguha inkomezi zo kubinesha. Haleluya. Haleluya. Ntitube by'ukuri, ntitube abantu bavuga ibyo batari. Haleluya. Ntitube abantu bavuga ibyo batari.
tube abantu bamurika by'ukuri n'abatubona bahimbaza Imana yacu. Haleluya. Ngo abariko umuco wanyu uboneshereza imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze So wo mwijuru. Nibabona umuco wacu murika, bakabona ibikorwa byiza dukora bikora ku mitima yabo, bazokwifuza kumenya Imana twamenye, bayizere. Haleluya. Ariko nitutababo, bizotuma benshi bahunga ivy'Imana ivuga n'ivy'Imana ikora, kuko bavuga ati nabajya nta na kimwe byabahinduye. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana ngo Imana ikwishurire mwe muyera akumurikire, akwereke umutima wawe. Haleluya. Muri ibyo yavuze ngo sesa, ngo mwami ngo sinifata uko ntari. Haleluya. Ngo sesa unyereke uko ndi, ngo sinifata uko ntari. Nawe rero Imana mwe muyera gusese, akwereke intege nkufise, wihane, hanyuma Imana ibashe kugukoresha ibihesha icubahiro. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndasindambirwa kugushimira mwami Imana no kugushira hejuru. Uri mwiza kandi ugira neza, uradukunda kandi uratwitwararika. Ijambo ryawe niryo riturera kandi niryo ridushoboza guhinduka kuba abana b'ukuri, abana b'umuco bamurikira abandi. Ndakwinginze rero ngo umuco wawe mwami ukomeze kuganza mu mitima y'abana bawe, abaryumvira ijambo bose mwami, uwari umwe wese akibona aho ahagaze agira intego yo guhinduka no gusenga, kuko nta muntu n'umwe yafukamye imbere yawe ngo atahe uko yaje. Nta wigaye mwami wanje ngo ureke kumugirira neza. Rero ugirire neza umwe wese, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.